wese n'umubwiriza mugabo iyo ugize ubaye indongozi mbi ubumwe burononekara haba muri eklezia habe mu ntwaro y'igihugu ubumwe ni ikintu cya mbere gikomeye wewe indongozi iyo utabaye indongozi y'ukuri ubumwe buca busambuka ugize akantu nakamwe kavuga kati ngira ndamira ujya nawe ndamureke biba bibaye ubumwe buba busambutse uri umuntu rero w'indongozi ikintu cya mbere witwararika itwararika ubumwe bwa burongowe ntihagira abavuga ngo naka n'umutoni ngo ku mushefu ngo ujya nawe ngo wapi ngo je ashanga urazi ntambona kirazira uri ndongozi ukabutwara unité combattante menya yuko bajya bose ni gwawe barangana uhirahiriye ukavuga ngo ujya ngo niwe mutoni wanje ngo ujya ni mubi kwa heri urejeje gusambura unité yawe urongoye nimwiyumvire irinjyane zabaye hagati y'abana ba Yakobo Yozefu none yazize yuko ari nkundu wakaza Yakobo yaramukunda kurusha abandi ubwo nyene ishari bariraje baca bipfuza kumwica ntamvo nimwe yihari yuko abarundi bashobora kwankana ubwa mbere dusangiye igihugu ico gihugu kugisangiraho nyene nivyo biteza utwungira ubumwe bitugira umwe icya kabiri turi bene mugabo umwe kubera rero dusangiye igihugu biroroshe cyane ko tugira ubumwe noneho nta nimvo yindi ihari kuko twese turasa